Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi. Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iryamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri umwanya udasanzwe, muri iki gitondo kidasanzwe, aho Imana igomba ikugirire neza. Muri uyu mwanya udasanzwe w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe kujya 12, abandi bakahita kujya Imbaho, abandi bakahita kujya Mabeni. Ndagwaye kaze rero muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Muri iki gitondo rero tugomba ko tuyaga, tuvugane, tubabwiriro ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero Hope Church, kandi tunabatumira kugira ngo namwe muzoze, kugira ngo Yesu namwe abagirire neza, kugira ngo namwe Yesu abatabare. Yesu arifuza kugirira neza, Yesu aragomba ko nawe wotabarwa. Ntibibaze ko Yesu bimunezera uri kurabaho ubuzima nk'ubwo. Yesu ntibimunezera kubona uri kurabaho mu buzima bugoye nk'ubwo. Kandi buka ko Yesu yavuze ngo nimuze kuri je mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Aragomba kukuruhura, aragomba kugira neza, aragomba kugutabara. Ariko we ntivyo uri kurabona. Muri ukwezi rero kwa 10 tuko turiga inyigisho zidasanzwe, inyigisho zikomeye cyane zigaragaza ibiriko biraba muri iyi si y'ubu. Heraba mu mpera z'umwaka kenshi hama hakunda gupfa abantu. Mbega ni guki abantu bapfa kenshi mu mpera z'umwaka? Rero aho rero nivyo turiko turiga. Uretse no kuvyiga tuca dusenga amasengesho yo kubihagarika, tugahagarika izo mpfu, abantu bakareka kuza barakenyuka. Umuntu akazopfa ku munsi wiwe hageze. Abantu benshi bariko barapfa igihe kitaragera, ukaza wumva impfu zitasobanutse, ugasanga ingwara zidasobanutse, ugasanga ibiza biriko biraba bidasobanutse. Ariko Imana ikugirire neza nshuti yanje, nawe uzoze nawe usengerwe kugira ngo duhagarike. Nibisigura ko tuzaduhagaritse kutazopfa burundu. Urazi ko nabo Yesu yazuye, abarasuye barapfa, barazaro ntibakiboneka ngaha mu quartier, nta numara mubona Lazaro uretse abiyitira barazaro. Ariko kandi irwo rupfu guruza imbere y'igihe tukaruhagarika. Ego ukazopfa umwanya wawe ugeze, igihe cyawe kigeze, igihe cyawe nicagera ukazopfa. Tuko turasengera abantu rero kandi ku buntu, turabahaye kaze. Ivyo Yesu ariko arakora, ariko abikora mishingo rya Hope Church ni ibintu bikomakomeye. Ndaza guwazimo mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora, sinza guwa intaye zose, oya ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora. Abantu benshi rero bariko batabagwa, abantu benshi bariko bagirirwa neza, abantu benshi Imana ikwira biyereka, abantu benshi bafise amashimwe. Nitwashoboye kubaha intaye zose, reka tubahe zimwe mu ntaye kugira ngo mumve ico Yesu ariko arakora. Kandi ndahakubwire ntiyagoye nawe wogirirwa neza. Naho mu Caramagahahe ntiyagoye bivana naho uvuye hose. Aho uvuye hose bira nahantu hashikwa. Uvuye naho uvuye ruguru, ufashe imodoka igashikana muri ville, ufata bisi ya Carama. Ego bisi za Caramagahahe ziruzuye, zirahari nyinshi muri ville. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uzoze ufashe bisi rero muri ville igushikana aho amabisi akatira, ni kujya 11 hari na station. Aho rero mabisi akatira ni kuji 11 wunguruza gatonya ukacuja kujya 12. Kujya 12 urenga ni parcelles z'Kenya gusa kubugeze kuji 12. Abandi bagitango n'Imbaho, abandi bakahita kujya Mabeni. Ujinjiye mu ryo barabara urengana ntuzenya, urengana gusa impango z'Kenya gusa, ukaba uhabonye ukaba ahantu hari urusengero urazi ko atoberana, urusengero rurerure gutya, hari uri muri clôture, ama portail ni ya bleu. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe uze usengerwe. Uno musi rero kwa 4 turaza gusengera abantu rero bafise imitwaro, bafise ibinabiriya. Uno musi saa 11 just so dutanguye amasengesho, amasengesho adasanzwe tumara isaha imwe na Yesu. Tugo turabonamo ikiganza c'Imana. Naho turagutumiye kwa Mungu. Tufise amiga 3, tufise amiga aba isaa 2, tukagira amiga aba saa 4:45, tukagira amiga aba saa 10 zuzuye. Tukagira amiga yo kumuhingamo amara nayo nyene umwanya muto cyane atangura isaa 10. Ndagwaye kaze rero muri iyo myanya kugira ngo nawe ugirirwe neza. Turafise amasengesho yo ku Karago yamaba igihe cyose kwa 3 guhera saa 2, mugabo saa 3 tukaba tugaye umuryango ntihagire n'umwe yinjira. Ego turagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe n'amasengesho yo ku Karago aba saa 3 rero atangura iyo saa 2, saa 3 tukaba tugaye gushika tugashikana isaha 7 tukaba tugaye ibikorwa
gutegurigwa maze umuntu wese agataha. Ndagwaye kaze kugira ngo utabarwe nawe ugirirwe neza. Uyu munsi rero kubera umunsi mwiza, umunsi wa kane udasanzwe. Reka ndagweze rero zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shingo rya Hope Church. Sintahe zose ni zimwe mu ntahe, ego ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo utabarwe, nawe kugira ngo ugirirwe neza. Kaze cyane Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'izi ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi. Umunsi ariko umunsi wa gatatu n'ukuri cyo kwizera kwanje n'ukuri naje ngaha narayenda birota, ariko umunsi nyene Imana yacinishuriraho nyene, ariko natashe nizeye n'ukuri. Zari tariki 22 hari umunsi itariki 22 z'ukwindwi. Nukuri Imana yaranyishuriye nshitse muhira nyene ndisengera ukubwanje. Nukuri ntivyatevye itariki 31 nuko nagenda nabirangiye. Imana ihabwa icubahiro, abumvise gushima kwanje nibakoma amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Nanje mpagaze hano ngomba gushima Imana. Rero nongeye gushima Imana kuba ndi muzima. Kuko muri 2011 itariki 20 z'ukumunani narigeze kugira isanganya. Twara abantu 9 muri aba 9 nta numwe yahavuye no wari mundi wanje yarapfuye. Yesu nashimwe. Kuko nari nafyonyotse amagufa yo ngaha afise indamunda, ndatobokagurika ngaha no ngaha imitsi yo ngaha iracika. Yesu nashimwe. Ndiko shimira Imana ko bigikunda ko mpagarara, ndiko shimira Imana ko bikunda ko ntambuka. Yesu nashimwe. Niwiyumvire kuva mu bantu 9 kandi n'uri mundi wawe akagenda. Yesu nashimwe. Shimiye Imana ko yemera kuba kigenda ngihagaze. Shimiye Imana ko byo babigikunda ko nkiyivuga. Jo naje ngaha anye ndamaze igihe mugabo ntawapfa mbaza ngo waje ryari. Yesu nashimwe. Naje ngaha mugabo bidakunda ko ushobora kugira gutya anya. Ntivyakunda kuko nari ngwaye mu mave. Yesu nashimwe. Kandi wari umutwaro unduhije cyane. Wari umutwaro unduhije kandi unduhije ubugira kandi. Ndashika ngaho ikintu nasengeye ubwa mbere ndabwira Imana nti Imana fise ingwara zibiri ni wazinkiza nanje nzohagarara ndagushime kandi zogukorera ataburyarya. Yesu nashimwe. Rero sinokubwira ati nanyowe mutumeze gute kugira ngo ayo mavakire ntavyo nzi kuko nisanze shobora kwicara hama ngahaguruka. Yesu nashimwe. Sinzi uko byagenze ntabwo bimbaza. Yesu nashimwe. Ni ya kabiri nuko ntaraja kwipimisha nibaza ko ndi muzima. Narifise hepatite. Yesu nashimwe. Narifise hepatite muganda amaze kuronka indoto zimbwira ko ndi muzima. Yesu nashimwe. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro namwe muvyumve nuko. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya! 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 Ndakunda Imana cyane gose. Gituma nkunda Imana mpora nibuka aho yankuye ingene nakoreye Satani imyaka myinshi ndi mu vyaha bitandukanye. Na kintu cya mbere kiyora kinera gushima Imana iyo nibutse ivyaha yankuyemo. Imana yankuye kure. Imana yandinze byinshi. Nkiri umwana w'umukobwa nagendeye mu vyaha bitandukanye. Intaye yanje narayitanze muri kanguka yari intaye ikomeye cyane. Ku buryo Kristo ndi ku Mana yandondeye arambwira ngo iyi ntahe yawe kwikomeye cyane. Ndamubwira niko biri nabivuze kugira ngo bandi bose bashobore kubohoka. Hari gushobora gukorera Satani ukavuga ati mbega Imana izombabarira, ariko nasanze Imana ari nyembabazi. Niwemera ugaca bugufi imbere y'Imana izokugirira neza. Nta kintu cya mbere nubwo turi ngaha mu gihe utarihana ntacyo uri kurakora no kubwira ngo uri kukorera mu busa. Ariko mu gihe wihanye icyaha naho utobwira Imana ndakenye canke mbuzi ico fungura, Imana iragikora. Naho wakwiruga imbere y'Imana uri gusaba imbabazi gusa vyonyene, Imana yo kushira imitwaro yawe utayisabye. Rero ndakunda Imana cyane kandi nkakunda umuntu yizeye Imana akayigira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwayo. Ntabwo na nk'umunyavyaha ariko cyane nkunda baza kuri Yesu. Hama ikintu gitumye mpaguruka ngaha nshimira Imana, by'ukuri ndashimira Imana. Igihe nashika ngaha nza kwinjirira ngaha narakunze inyigisho z'uyu Pasteur wa ngaha, ndazikunda cyane cyane cyane
cyane sinzi ukuntu nabibabwira ndazikunda gose kubera iki ndakunda umuntu agenda atugaburira mu buryo bw'impwemu indya zitandukanye ariko hari ibintu usanga tugenda twaraboshwe tutazi ingene dushobora gusenga ariko ukuntu agenda aratwigisha ingene dushobora gusenga n'ingene dushobora kubohoza ivyacu canke umugisha canke iki uca usanga urumva uri kugenda ivyawe biriko bigenda biruguruka kandi warasenze imyaka myinshi igihe kinini ariko ivyawe bitaragira gute bitarishugwa jera ikintu magaze ngashima Imana vy'ukuri twebwe tumaze kubaka Imana duteye iteka twubaka ngaha mu Gahahe twubatse turimuka nukuri nari maze kwibwa icuro 4 abasuma bakinjira mu nzu ahantu tutarashira plafo bakinjira ariko ngoma ndabwiza ukuri nukuri maze gushika ngaha muri runo rushengero icyantangaje ni kimwe harageze ahantu ndabwira Imana ubugira kanere n'icirigira kanere nibwe n'umwana rero wo mu nzu ntunze ninjiye muri douche acarinjira mu nzu acatora telefone acatora na laptop y'umutantine yari yampaye hari byo nako ndayikorerako acatora na flash acatora n'amafaranga yose acaratekera aragira gute aragenda itelefone ryamubona hajya niyo yari yatwaye mbo ndaja mu nzu ndavuga ati Mana jewe ko nahevye ibintu byose nkagukorera nkavuga ati nta satani nzosubira gukorera ndakwinginze inyicurigira kane kwibwa n'umwana jewe ndiko ndafasha ndarusha ndababara ndabwira Imana ndiko natembera mu nzu nk'umusazi ari umusazi ariko ndiko ndarira umwana yagiye namurondeye namubuze mbo ndatangiza kugira ngo bazomunshakire biranka bimanze kwanka ndaja ku karago ndabwira Imana ngize Imana ndakwingiza nkorera igitangaza rero uwo mutantine wiyo ntuzenya yari kwambwira kwa keneye iki laptop yari yo ku kazi ahakorera mbariko barayishaka ni kuvuga nategereza kucandiha nubwo ivyanje vyagize gute vyagiye ndabwira Imana rero kugira ngo Imana ishobore kugira gute kungirira neza nukuri Imana yararavye amarira ndiko ndarira niriwe ku karago ku mugoroba igitangaza rero habaye ngiki igitangaza cyabayeho mbukeye mnavuye mu masengesho ndi mu ijoro ndyamye mbukeye mu gaturuturunza nuva umuntu aje kudodora adodoye yarambwira ngo vyuka cyagisuma bagifashe nguva Mana we uri Imana imeze gute Imana ni nziza nukuri Imana irashoboye ibidashobokera abantu b'abantu imbere y'Imana birashoboka ngoma ndababwiza ukuri wa musuma tumufashe ndabwira ati ntimumukoreko muzi bamufatiye hehe bamufatiye mu Rumonge baramunzanira umuntu amuzanye aramushikanira nangahanye ni Bujumbura bamushikanira baramuduha mbo turamutwara ahantu aravuga ati reka ndabereka ahantu ibintu nagize gute nabidandaje telefone yanje yari idandaje kwayo laptop yari idandaje kwa amafaranga yo yari ivyo cyuvyumva ubu flash bwose ntabyo kubaza ivyo ndabaza ati twereka hano wabidandaje baradutwara ahantu hambere hari umuntu nyene akomeye aho yantu yari yayigurishije laptop yo gwangira mu majana yayidandaje 70 mbo telefone nayiguze desanonansi ayigurisha 60 ayigurishije hose aradutwara ahantu yabigurishije barabimpa byose urumva igitangaza Imana yankoreye ibintu byari guhagara amafaranga nukuri turavye amafaranga yari amafaranga menshi cyane ariko Imana irabingarukanira byose kiretse amafaranga n'intuza ariko ivyo ntabwo byari ibintu birebire umva Imana yumva amasengesho yanje irabona ko nashobora kuri ikintu ntivye kandi naje naribwe Imana ingirira neza ikindi gitangaza rero yankoreye kubera bari bamaze kumenyera ibintu byo kwibwa maze gushika ngaha ari ukuntu umpaseri ahora atubwira ngo twatura ijambo mu kwicara canke mu gutaha akavuga ngo yindwi ngo sinzibwa ndavuga ati Imana ngiye nagira rero ahantu mbaba ati ngo sinzibwa n'ingere bangesheje abasuma Imana izo bingiriye neza Mana nukuri naravyatura kuburyo ngire umuntu turi kumashavuga ati umukobwa nibiki nje navyatura mumirije umenga niko nabwira nyene satani ko nadosubira kwibwa ngoma nababwiza kuri gitangaza cyabaye umusuma yarinjiye mu nzu yinjiye mu nzu eko inyuma yaho yarinjiye mu nzu arinjira mu nzu nta kintu na kimwe yatwaye nariyumviriye ati ngira yinjiye mu nzu Imana yaguma imutera ubwoba ngira ikamwereka ko hari abantu bagira binjire asohoka nta kintu na kimwe agize gute ico ni gitangaza Imana yagize gute yankoreye kuva uyu munsi sinasubira kongera kwibwa igihe cyose arinjiye mu nzu narinjira nkabanza nkaraba
igihe cyose nashize mu nzu namanza kwanza nkaja kuraba mu cyumba nkaraba ko ibintu byose bikwiye nkaraba ingene ibintu byose bimeze ariko ngomba ndababwiza ukuri sinasubiye kwibwa ijuru n'ibitangaza Imana yankoreye ndi hano hantu rero navuga ati by'ukuri ndakunda ujya mu ngeri Imana imuhezagire imusiga amavuta imuzamure imugeze kure naho atigeze yibaza ko azohashikiye amushikane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikorera no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi ntahe zagize icyo zigufashije muri iki gitondo kidasanzwe aho Imana iri irakora ibikomeye n'ibihambaye mu ishengero rya Hope Church. Hope Church murazi aho iri benshi bamaze kumenya aho iri ni hajya mu Cyaramagahe ku barabara rya 12 wurutse bus kujya 11 canke waje na déplacement yindi ucukuri uja kwibarabara rikurikira hajya amabisi akatira ibarabara rya 11 mugabo ibarabara rikurikira ni barabara rya 12 abandi bakahita kumbaho abandi bakahita ibarabara ry'amabene ndagwaye kaze kugira ngo nawe utabarwe abantu benshi rero bariko batabarwa abantu benshi bariko baragirirwa neza abantu benshi rero bariko barabona ikiganza c'Imana reka ndakubwire turiko turiga ikigwa kidasanzwe muri uko kwezi kwa 10 muri ukwezi kwa 10 turiko turiga ikigwa kidasanzwe aho turiko turiga impamvu zituma abantu benshi bapfa mu mpera z'umwaka impamvu abantu benshi bariko barapfa mu mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka abantu benshi bakunze gupfa si uyu mwaka wonyene si umwaka weze wonyene ni imyaka myinshi mu mpera z'umwaka ukaza wumva kiri hariya hirya hino mbere niwanyu ukaza wumva cabaye mbere ugasanga satani ko ategera ko canke ariko arapanga ko nawe uzoba mu bapfa muri uyu mwaka ariko ntugipfuye ko mvise aya majambo tuza gusengera Yesu akugire neza rero turiko turasengera abantu bose rero bipfuza kugirirwa neza muri uyu mwaka reka ndakubwire impfu ziratandukanye hari urupfu ruba ari urupfu rwaje Imana ateguye kuko umuntu wese azopfa murabizi ariko hari n'izindi impfu zitari muzo Imana ateguye oya nimfu ziza mu buryo bw'amangetengete zitegurwa n'abantu bitwa barozi zitegurwa n'ibintu bita ibidayimoni zitegurwa n'ikintu citwa satani bagategura ibintu bakagomba ko uyu mwaka mu mpera z'umwaka hari abantu kanaka bazopfa bakamenya ati naka tubashize muri liste canke mu rutonde rw'abazopfa ariko rero ko umvisa no majambo Yesu agutabare uzoze nawe tugusengere sengere uno munsi kwa kane twama dufise amasengesho adasanzwe yo gusengera abantu uno munsi kwa kane twama dufise abantu amasengesho yo gusengera abantu amari isaha imwe dutangura isaha 11 tugashikana isaha 12 mu mwanya umwe w'isaha imwe yonyene Yesu twama tubona akora ibikomeye nibihambaye twama tubona Yesu akora ibitangaza turagwaye kaze kuri uno munsi wa kane kugira ngo nawe utabarwe kugira ngo nawe wishurwe kugira ngo nawe ugirirwe neza ego rero satani arafise imigambi myinshi yo kugomba kuguhengeteza mu mpera z'umwaka ego abantu benshi uzawumva bakenyutse gukenyuka no gupfa imbere y'igihe ugasanga upfuye warugifise inguvu warugishoboye nibisigura ko abatama bo bakwiye kwigira oya ugasanga umuntu ariko arapfa hataragera ariko hari imyaka Imana yakugeneye kuzopfa ko wategezwa kubona abuzukuru wategezwa kubona nabuzukuruza hari n'abategezwa kubona abuzukuru ico niki imbere wanashaka ariko ukabona imfuzi ko ziraguhiga ingwara zitagira ico zisobanuye ugasanga ugwaye ingwara uno munsi muganga uyu akubwiye ngo ingwara itwa gutya ubundi munsi ubundi muganga akubwira irindi zina ugasanga uyu muganga akubwiye ngo ngure kure kugibi ubundi muganga akubwira ati ibintu ure kure kubijya ukibaza mbega abaganga bimeze uko bimeze gute uyarabizi canke nabizi oya soko abaganga bashobora ko batabizi ahubwo ingwara irahindagura ugasanga uno munsi bakurungitsemo ingwara yitwa gutya ejo bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi hirya y'ejo ugasanga bakurungitsemo indi ngwara yitwa ukundi rero ndagusavye uzurondera kanya kwa Mungu uzoze tugusengere turiko turasenga tunigisha kandi tunahagarika izo mpfu zitari mu rutonde rw'Imana ego zitari mu rutonde rw'Imana izo mpfu ziza zituma abantu bakenyuka izo nizo turiko turahagarika mu izina rya Yesu ego turiko turazihagarika mugabo urupfu Imana yateguye ugogo urutegezwa kuzoba kuko twese tuzopfa buriya nawe uzorusimba ariko inzamba ni yavuga abazobakiri bazima nimba izovuga tukiri bazima tuzosanganira umwami ariko nimba Yesu agitebaganye umuntu wese arafise umunsi we wo gupfa ariko hari abandi bapfa imbere y'igihe
abarundi barabizi ko hari abantu bapfa imbere y'igihe bukaza bumva ngo bariko barakoreshwa kuzamba ngo naka yarapfuye mugabo kandi ariko arakoreshwa ahantu sinzi ko abarundi bakera bavyumva barabizi abajene bubu nabo nyine ndibaza bamaze kumva makuru hirya no hino ego birabaho ugasanga umuntu ariko arapfa igiye ciyo cyo gupfa kitaragera akazoza gupfa rero igihe ciwe yaragowe yaragize ivyago kuri abo bariko bamukoresha nabi Imana idufashe cyane nimuze rero tubasengere kandi tubasengera ku buntu nimuze tubasengere Yesu abatabare Yesu abagirire neza Yesu ababe hafi kwa Mungu twama dufise amiga atatu tuwo tusengera abantu bafise ibibazo binabiriya bagomba gutabarwa bagomba ko Yesu abagirire neza Yesu abiteho ntukenyuke ntupfige cyawe kitaragera ugasanga umuntu mu mpera z'umwaka ugasanga n'umwana arapfuye n'umuntu akiri umujene ukaza wumva arapfuye n'umuntu usanga yarakiri kaza wumva ngo arapfuye ego nibisigura ko batama bakwiye gupfa ariko utegerezwa kuzopfa igihe cyawe kigeze ku ijambo ry'Imana riravuga ko hari igihe cyo kuvuka hakabaho n'igihe cyo gupfa rero ugo rupfu ruza imbere yuko igihe cyawe kigera ugo nigo tutegerezwa guhagarika na Yesu yaravuze ngo ingwara si yo kumwica hari ingwara zo kwica abantu n'ingwara atari zo kubica mugabo ukasanga ingwara itari yo kukwica ukazonira kwishe ivyo rero nivyo tugomba duhagarike nivyo tuko turahagarika muri uku kwezi kw'icumi ndagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu tufise amiga 3 amiga ya mbere atangura isaha 2 amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45 amiga ya gatatu agatangura isaha 10 ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe ndagwaye kaze nawe uzoze utabarwe kugira ngo Yesu akugirire neza nawe n'umuryango wawe uyu mwaka muze murangiza amahoro uyu mwaka muze mwirira ibonane mumeze neza atankomanzi mukwiye mwese ego n'ayandi ugasamara ubuzima burazimvye hari gihe ushobora kuvuga ngo urumva ngo ni kurengwa itike byaduze byamanutse ariko ibiyumvire kubijanye n'ubuzima wiyumvire kubijanye n'ubuzima ndiko ndaguhamagara kugira ngo tugusengere ku buntu ataco tugusavye nta nifaranga na rimwe tugusaba tugusengera ku buntu kandi ugakira kandi ugataha marembe ego ingo tugusengere kuko Nkeshimana yaduhamagariye twabiherewe ku buntu tubitanga ku buntu ingo rero tugusengere kugira ngo nawe utabarwe ugirirwe neza ntiyagoye ufashe bisi gusiga ku 11 ahaje amabisi akatira ni ku 11 ucugira intambwe zikenya nk'ubandanya ku gikoma canke nk'ubandanya mu rubirizi ukaca winjira mu ibarabara rikurikira ni ibarabara rya 12 abandi bagita ryo kumbaho none uco habona imbaho hateretseho imbaho nyinshi kumbaho abandi bakahita kujya amabeni ukijinjiramo ukirengana iparcelle zingahe ucubona urusengero ntigoberana ruri muri clôture na portail ya bleu inzu ya mbere ni etage iri ibubamfu ego ni etage mbwa tutaraheza kubaka neza ni etage iri bubamfu ego ndaguhaye ikaze rero kugira ngo nawe ku munsi wa Mungu uzoze ariko no munsi kwa kane turafise amasengesho aza kumara isaha imwe bisigura ko udakwiye gucererwa n'iminota 2 saa 11 top zigeze tuba dutanguye isaha 12 zuzuye tuba turangije n'amasengesho amara umwanya muto cyane ariko amasengesho afise inkomezi nyinshi ibuka ko Eliya mu gusenga ntiyafashe isaha yose kugira ngo asenge umuriro utibuke wabaye umwanya muto mugabo umwanya muto w'ikimazi nawe turagusengera mu mwanya muto cyane mugabo umwanya muto w'ikimazi uze kuza uno munsi kwa kane saa 11 uzogaruke kandi no kwa Mungu rero kwa Mungu isaha 2 canke uze isaha 4:45 canke uze isaha 10 uwo mwanya wose Yesu yamakora ibitangaza twama tubona ibitangaza n'utwumiza ndizera ko wumvise zimwe muri izi ntahe ego izi sintahe zose wanashaka izi ni zimwe mu ntahe sintahe zose oya ni zimwe mu ntahe kuko ivyo Yesu ariko arakora aho kwishinga rya Church ni vyinshi cyane ntidushaka kubishira ngango bishowe ibindi biganiro bihagarara ariko rero uyizire nawe urashaka kuzoshinga intahe nawe uzoshingira intahe abazi Imana n'abatayizi bayimenye bivanye n'icimana izo bayagukoreye ndagwaye kaze rero kugira ngo uze kwiga ico cigwa kidasanzwe cyo guhagarika impfu zitari ku rutonde ego urupfu rurumva ibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzobwira upfu ngo urupfu warupfuwe uruboyi rwawe rurihe bisigura ko urupfu rubaho kandi rwumva ruhari rurumva urupfu si ikintu kimwe mu kidahari kumbure kimeze ukuntu ni ikintu gihari cyumva n'ubundi ko ndavuga kirumva ko ndiko ndagicyoza kirumva ati uyu muntu aratubangamiye atubujije ibyo twirira ego nico gituma natwe mukiye kuza muradusengera cyane
twe twama dusengera abantu ibibazo nk'ibi mukwiye kwama mudusengera cyane ko satana tugira kwifuhe ritagira uko ringana ego kwa mufata ibihe byawe byo kwisengera nivyo mugo kuzawibuka n'abakozi b'Imana bariko arababohoza nabo mukabasengera ko satana cakora ibitero binini cyane ko arazi ko natembagaza ujya muntu canke namugira nabi ujya muntu ntazoshobora kuronka ingene abohoza abandi benshi muze mutuyibuka natwe rero mukadusengera ego cyane ndagwaye kaze rero cyane rero urashobora kushaka kumenya byinshi canke ugomba gusaba programme yo gusengerwa urashaka kuba ugomba gusengerwa ugasaba programme yuko wosengerwa ego hari igihe umuntu abakeneye gusengerwa we ku giti ciwe akagomba gusaba programme uca usaba protocole cyangwa ugomba kubaza ikibazo gicanye kiriya uvugana protocole ukamutelefona kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ugomba gusaba programme yo gusengerwa ushaka gusaba programme yo gusengerwa urashaka kwandika kuri izo cyangwa ugatelefona kuri izo umuprotocole arakwakira kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ego cyangwa urashaka no kuba wahashitse mugabo ukajuragirika ukumbure wibagiye amasaha cyangwa iki urashaka guhamagara kuri izo nyene 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo Yesu agutabare kugira ngo Yesu akube hafi kugira ngo Yesu akwitwararike kugira ngo Yesu akugirire neza nawe wibukwe nawe utabarwe nawe bigende neza ego cyane Yesu aguhezagire ego ndakwibutse inimero z'umprotocole 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 urashaka kuzoza uzananye nabo mu muryango ego urashaka kuzuzana nabo mu muryango kugira ngo nabo nyene batabarwe kugira ngo nabo nyene bagirirwe neza ego ndakwibutse rero ko ayo masengesho akuraba wewe ego akuraba wewe ni wisamareko ubuzima burazimvye ni wisamareko ndagwaye kaze kugira ngo ugirirwe neza turafise igikorane cy'amakiba rimwe mu kwezi cyo guhura n'Imana uku kwezi kwa 11 tugira tujemwo ukwezi kwa 11 kuri imbere yacu turafise igikorane kizoba itariki indwi kizoba ari igikorane kidasanzwe aho duhura n'Imana mu ntango z'ukwezi wa gatandatu y'intango y'ukwezi twama tutangurana no guhura n'Imana ugatangura ukavugana n'Imana ivyo ugomba kwigukorera muri uko kwezi tugiyemwo ego muri uko kwezi tugiyemwo canke muri uko kwezi tugiye kubamwo ego rero uko kwezi kwa 11 igikorane kizoba itariki indwi isaha 2 ndagwaye kaze itariki indwi isaha 2 kugira ngo nawe Yesu akugirire neza uzutangurana ukwezi kwa 11 uri kumwe n'Imana uri mu mavuta y'Imana ufise kuzigamwa ufise kurindwa ufise kwitabwaho n'Imana ufise kwitabwaho n'ijuru ibintu byose biriko bigenda neza kandi ku rutonde rwiza rw'Imana ndagwaye kaze rero Yesu akugirire neza uyu munsi wa kane rero kubera umunsi wiza nitegeko uza kuza rero uno munsi kuwa kane saa 11 ni saha imwe yonyene mu mwanya w'isaha imwe yonyene uraza kubona igitangaza cawe ego ndagutumira rero kuri uno munsi wa kane nizere ko uza kuza kandi wibuke kandi no kuwa Mungu ko woza kandi ivyo bavyiza cyane adresse uracayibuka ndibaza mugabo arashaka kuba wadufatiye mu nzira wuguriye radio bunyene kumbure adresse ntigoye ni mu Cyaramagahe urenganye aho amabisi akatira ni kwibara rya 11 aho amabisi akatira ucuja kwibara rya 12 biti y'imbaho canke ryo ku mabeni uca winjira muri iryo barabara ukiginjiramo urenganye parcelles Kenya ucubona urusengero ndagwaye kaze kabisa ndagwaye kaze uyu munsi wa kane rero kubera umunsi mwiza umunsi w'imigisha umunsi wo kwitabwaho n'Imana umunsi wo kubona ivyiza vy'Imana umunsi wo gusinyirwa ya dossier yawe umunsi wo kwitabwaho muri ubu buryo canke ubundi umunsi uko bya bindi bagiye kurondera biza gukunda uravuga ati amena umunsi uko unguka mu rudandazwa umunsi uko akazi kagenda neza umunsi uko bya bindi biza gukunda Yesu aguhezagire wari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishingo ya Hope Church Cyarama-Gahahe Yesu abahezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Cyarama-Gahahe wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Igitangaza abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, uwo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.